hari abarundi bashaka kuvuga Burundi nabi nkuko umengo burimwo ingorane gusa. Hari gihe ba wifuza ko uzoba nk'umuperezida w'u Burundi. Ndabona urakunda kubyandika cyane, urakunda kubivuga. Ni kuba icyo I think nicyo kintu abarundi baratumye benshi bamenya ba mu Burundi kuko nk'ubu inshize nk'ikintu uzamva umuntu avuze ati nawe ushaka kuba perezida w'u Burundi washyizeho ibintu bimeze nk'uko nk'umumenyesha makuru uvuga ati nanje ndumva ko harimo akantu ko tuma nanje uvuga ati ndashobora gutwara igihugu nk'ubu huye na Pacifique ni nahazwe uwo mubwira iki? Okay, ari bibumengo nivyo abantu bapenga attention cyane. Ariko nuri kurara nk'umumenyesha makuru, urongo ikimenyesha makuru. Ubona biri mu kuri. Ariko mu Burundi I think hariho democracy nyayo I think abarundi barabonye democracy bace bararenza. Yeah, umva kumengo wakora kira kintu wiyumvamo ko wakora, you know. Nk'ubu ntushobora kuva hano ugahimiza abantu mwibarabara bakaje ngo bagihugwanya ivyo bagwanya bakazibira business z'abantu bikorera mu politiciye b'u Burundi no wahe akubera karorero. Shani babiri gusa.